Moses n'umuntu yabivuruze cyane benshi banzi mu kazi ko mu nzu w'ikiboye wakoze ikiboye benshi banzi rero murabonye wamagaye naberi kubera yakoze ikiboye nawe agatera imbere nawe uvuga ati reka mpamagara umubohe mugeza muri kaye rero ushimanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu hari ijambo yigeze kuvuga sinzi ko mwaryumvise abati baboye ni abantu bamwe bakorera amahera menshi kubera ko ugomba no kugavura burya nubwo utagavura uhembwa 50,000 atanacumba kuri airport yacu y'Uburundi kuri Mekiyo Ndadaye birabujijwe gutwara ikintu kitemewe n'amategeko baratwara za kawunga man rero nabo bantu nibo bacafuze igihugu cyacu Burundi uzinda kugira ikintu kimwe Dubai bamaze gufata abantu benshi bakora amanyanga bararaba ati aba bantu bakoze amanyanga bava mu gihugu cyane ni hahantu cyo wumva ati igihugu ikiri kintu turagihagaritse baba baravye abantu bafunzwe abantu bamaze gufatira mu manyanga niyo mpamvu cyo wumva ati igihugu turagikuye ku bantu baza Dubai twemereye ikindi nk'akarorero twe twavanye n'ama Nigeria Dubai Nigeria umunyagihugu wa Nigeria yemewe kuja Dubai aba Nigeria kandi n'abana barakora ibintu bya fake cyane baranicana gose hari umukora ikosa atora umupanga yo amazina yanjye ni Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Mint, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi umukozi wo mu nzu, Mr. Fasharafashije, Mr. I don't care, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa ndetse no ku isi yose. I don't support everybody in our country, love it if you love me, if you don't, I don't care for that. Yeah, supported by Job. Gusa nifuza gusupport igikorwa cyanje gusa nta bindi. Ubundi izina ryanje gihorere, mubiri wanje wihorere kubera ko ntacyo wagufasha muri kano kanya ariko igikorwa nza kuguheza kuri Star TV ari ikintu gishobora kugufasha anytime je banyita Mr. Fasharafashije kubera ko twese turi ngaho kubera twafashijwe neza na neza turi kuri kwibarabara Bubanza Bujumbura Bubanza of course neza na neza hano bita mu Rubirizi iyi ni kote Rubirizi iyi ni kote Tenga so jere ninjiye muri kote Tenga kuri station neza na neza urenganye ku kabare bita kwa komiseri Mabuja haya ni kwa komiseri kukabare kwa komiseri okay urenganye kabare kwa komiseri ushikana bita ku mpene urenganye bita ku mpene ucushikira station bita best oil station yeah of course behind camera turi kumwe na Goso videography ni wari kwa do amasana ameze neza cyane rero ubu no Burundi je rero ngiye muri Dubai now Habibi come to Dubai so ngiye muri Dubai now ariko ndi kumwe na cameraman wanje cyangwa ubonye kugira uronka hoje ngiye Dubai janye na cameraman wanje Goso twagiye Dubai sasa akunzi wa Star TV ndagiye Dubai Starboy the Ship ndagiye guca amafaranga ndagiye gukora ikiyede ndagiye gukora ikimaso ndagiye gukora delivery ndagiye gukora igisiti ndagiye gukora muri hotel ndagiye gukora n'ibindi byinshi bitandukanye byose birashoboka twagiye cameraman so it's time kugira umenye byinshi bitandukanye it's time kugira ushobore kumenya amakuru ya Dubai kwera ko ndayakubwiye kwera ko ngiye Dubai so kora sabone make sure ko amaze kuba umukunzi nyine akwije amakondition afise full access bisigura iki warakoze sabone uburi umuntu nyene uri update exclusive tibutse kuri Star TV uwa mbere kuyibona cameraman nyegera tugende exclusive uwa mbere kuyibona rero make sure ko amaze kora sabone kugira ano makuru ntagutange ano makuru mugenzi wawe ntayamenye utarayamenya bisaba yuko ubu wa mbere kuyamenya hamaden umaze kuyamenya ukaciyabwira mugenzi wawe kugira nawe ashore kuyamenya nakubwiye hano turi kote Tenga kuko kote Rubirizi ni ngaho muzi aha ni kote Tenga turi kuri station oil niko bayita niko bayita no station kabisa rero ahantu tuje tugiye Dubai nta kindi kintu Habibi come to Dubai twagiye Dubai abantu muri Dubai ndaje ubundi Starboy the Ship ndaje honest group and Frank Jobs Limited company
EMBC 61 737 088 71 490 661. Izi nizo nimero rero ushaka kuja Dubai. Kameraman negera tugende rero, kazi katanguye, twagiye Dubai ubundi. Ushaka kuja Dubai urahamagara kuri 67 37 088 71 490 661. Ya EMBC. Ya nuko musaza kiri gute? Anaitwa Moses Ebenezer umuhungu w'Imana. Misiko barayihevye mubibereye mu vyunguka byose birunguka. Yo abakozi ba Star TV rero uko bisanzwe murabona deja namaze kwinjira mu bwami bwa Ebenezer. Namaze kwinjira mu bwami bwa Ebenezer Moses Travel Agency. None icyayi urabona ko hangu ugenda giye Dubai ndaba sabe information ndababaza information zo muri Dubai kumbure nani shore kuja kurondera ubuzima shore kuja gukora akazi. Anyway ni kugira abakozi ba Star TV cyangwa umuntu ukurikirana kumbure dushore kuba message zubaka message zunguka. Kare twaza tukaba message zizunguka tukaba message kumbure uza kuraba kunyura utwenge ariko no musinda kuzana message za gutuma wubaka ubuzima bwawe, iza gutuma ufasha na famille yawe, iza gutuma ufasha umugore wawe cyangwa batonya bawe ndetse n'abakuru bawe. Wanashima nico tezabwira ibintu byo genda neza cyane. Twamaze gushika rero muri Ebenezer Moses Travel Agency. Niho twicaye kumbure musaza turi kumwe nyene hano mu boss wa hano kumbure ashigikira ugwaruka kugira rushore kugenda kubera ko avuga ati fasha warafashijwe ariko ararufasha nubwo amafaranga yinjiza ariko nabone bariko barafasha ariko kandi nabo bagiye kwinjiza amafaranga. Reka tukuramutse papa umeze neza? Meze neza cyane Star Boy. Amakuru y'imisi ni meza cyane. Ego kabisa namaze gushika. Karibu cyane nubwo banatakwakiriye twari mu bintu byinshi no tucugurura ariko karibu murahawe kaze n'undi mwanya kabisa. Ko umuntu atazi Moses ni umuntu kikwera ko ndibuka ko wigeze kuja mu mahanga urajya kubayo uragaruka kandi Moses ni umuntu yabivuruze cyane benshi banzi mu kazi ko mu nzu w'Ikiboyi. Wakoze Ikiboyi? Benshi banzi rero nabonye wamagaye naberi kubera yakoze Ikiboyi nawe agatera imbere nawe uvuga ati reka mpamagara umuboyi mugeza ndi namagaye rero ushimanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ajambo yigeze kuvuga sinzi ko mwabyumvise abate baboyi ni abantu bamwe bakorera amahera menshi kubera ko ugomba no kugavura burya nubwo utanavura uhembwa 50,000 nta nzu nta sabune nta njya nta kintu na kimwe baramahera menshi cyane. Rero narakoze Ikiboyi ndakorera muri bata banzi mu matelefone bo no ndaheba abandi banzi Dubai ayo nagiye gukorera nkora ikiyede none ubu nisa warakoze ikiyede muri Dubai. Yego rero bitura kivutura shisha kikuzanira ino company byanzaniye ibintu byinshi cyane aho kumega warabaye za Kenya n'ibindi nabaye muri Tanzania ndaba mu Buganda muri Kenya nabaye bohace ngenda sinakoze. Ego kabisa. Umushinge wawe urumva ko ari Ikiboyi bisigura ko abantu bari baradukurikirana bari bakora Ikiboyi tubabwira ati never give up. Ufashe akazi kawe oseriye ashobora kukubakira kandi kazi kanini neza cyane kubera hariho benshi batabitahura goma mona ni hariya mu Kiboyi akibaza ngo zorinda kura ko yoza amasahani kumbe orosefo bisaba yuko uba honest ka umwizigirwa mu kazi kose ukora kandi ukaza uriga ingene ubika ukaziganya ejo usanga urundi muntu kabisa. Na cyane ko hari bamwe usanga wakoreye bibanye nuko bakoreye neza ugasanga kumbure ejo baragusohora ukavuga ati umuhungu twamusoza kino kintu. Yego cyane ko yatoreye mwizigirwa byiza cyane gusoma. Kuva mu Kiboyi uravuye mu Kiboyi uragiye hanze y'igihugu ariko kandi Dorotoro so ndi mu Bimbazamana sinzi ko zana zo zisohoye kiri mu Kiboyi cyane mu bisanzwe jewe natanga kurimba nkiri umwana kuko navukiye muri Eglise Abadventiste. Rero natanga kurimba nkiri mutoyi muri korali ariko nza kuyisanga nkora Ikiboyi akarimbo keza kanyoheye ndahe umushara w'ukwezi kose
ndaja kugasora muri studio nagasohoye audio nagiye Dubai natanga kuja Dubai akarimbo kari muri studio ariko maze kugaruka nace mbona ko ya mpano no igaragaza cyane ndatanga gukora amasanamu y'indirimbo nyinshi zimwe nazikora mu Rwanda zindi nazikora muri Tanzania zindi nazikora Dubai zindi nazikora mu Burundi mbona umengo no kuririmba iba impano imwe mu mpano zanje cyabona ko nawe no igaragaza rero kuririmba byo sinabihebye byo n'umuntu asanzwe ndumuririmbyi urubuga kwanje wa YouTube bandika Ebenezer Moses Burundi shobora indirimbo zanje zose bibaza hariya munabibona muri video yanje ibintu byose biragaragara urabona ingene byose bimeze yego mwakora akarimbo kera nawe uranumva baririmba ngo ntari umuboyi ababoyi bari bakaze kuko bana basorera n'indirimbo byari bimeze neza cyane so ariko kandi muri kano kanya kora uvuye hano mu gihugu ukaja muri Tanzania, Uganda, Kenya ndetse ugashikana Dubai gukora kiriya kiyedi masokumbure nta barundi benshi bari bwagiyeyo ariko bigatuma ubona inzira ubona bimwe abarundi bakwiye kubona cyane kuronka ukagaruka hano ukatwugurura company ubwo yuko bidasanzwe afapase nabonye ba Abel Nduwayo ba Gasore n'abandi benshi batandukanye ndetse ku munsi weje nabonye urongika abantu benshi cyane mu gihugu cya Dubai uno munsi uraje urugura company kino kitekerezo cyane kino cyiyumviro cyaje gute kuri Moses iki cyiyumviro je naho ndagikora ariko sinari bwagishire ku mugaragaro icyatumye ndagikora kino cyiyumviro cy'ukuzana abantu mu Dubai mu buzi butandukanye nuko nabonye hari abantu bakoresha ubuesiko ugasanga umuntu baramujanye ageze kuri airport ngo visa yawe ni fake basubira inyuma reba shikara Dubai kuri airport airport yo ngaha mu Burundi okay cyangwa bashobora gufunga ego cyangwa gira Dubai ugeze Dubai wacubona umuntu bamushikanije mu ibarabara nta kazi bamuteguriye nta company bamukoresha naho bakamushana Dubai ngo urashize Dubai ngo nenye bamuriye amafaranga yiwe je nacembe inyishu y'abantu bose yatumye je ibintu ndabikora nace ndabikore ndi honest ndaza company nje urabona honest kariko rero je uko nahe ndabikora je umuntu ndamurondera document zose ndazimurondereye zakazi yaba visa yaba contrat yaba tigendege cyangwa ati waraje kunyitura byangomba byawe byabonetse zana ya mafaranga rero je mu kugura ni nko kutugura je ngiye mu botike nguze amafaranga niba yatangiye imbere wewe oya nguze ji abandi bavuga ngo manzana amafaranga kugira tugukorere bajya babikora mu bundi buryo ntazi bashobora kumuha amayaje kuyadandarisha hamejo ukazokumva ngo utore amaya yawe cyangwa akaca gukorera ibintu bibi kwa amayaye we yakoresheje je rero nkoresha umutayi wanje ugakora dossier iyi company nuguruye mfise umutayi wanje nasize mu iyi company nkora dossier abantu hama we waje kunyitura nkakora dossier iheze nka batizana y'amafaranga dossier yawe yaheze ariko nta kintu ugira kumbure gishore kukwemeza ko ayo mafaranga yafise koko bo uri inzuza keshi ntuzuru umwe ubu nkawuzana na petit frère wawe petit frère ni wakeneye kugenda wewe wanyemeje kuyafisa cyangwa ati yashanya kuri banki yiwawe yagumizeko cyangwa ari nk'undi muntu aje namwe ati urafise umugenzi wizeye zana uwo mugenzi wizeye uyamuhereze amajeri naheza akazi kanje azoshanza wa macha ya ego kabisa murabyumva yuko atawisiko burimo hari abantu bakubwira ati mu mafaranga imbere amafaranga imbere hama yagukoreye dossier yawe hama den ugaca usanga biraje gutiba muri ko murashikwana n'umuntu y'amafaranga yanje ariko urumva ko amafaranga urayaha umuntu akabona yuko ahari urumva ko ataje mu bikanza vyiwe arakoresha amafaranga yiyo amadeni bikunze ukamuzanira y'amafaranga akaguha ivyo ushaka byose byo wifuje byose akabiguhereza ku mwanya ndetse bimeze neza cyane so bice bitwara gaming kingana gute ko hari nabonye hariho delivery hariho gukora muri construction n'ibindi byinshi bitandukanye bitwara game kingana gute kuvuga ngo je narakubwiye ko Dubai ni nko muhira nabaye umwanya munini cyane mu mwanya munini nabaye ikintu nakoze narose connection y'aba boss batanga ubuzi iyo connection rero narose nukuva je umwanya je muntu umwe ndashobora kwanda kwa visa na contrat y'akazi cyawe katritike ngaha nyene sanze ndukatamatike y'indege shikatriti ko tawitahanye ushaka kuvuga ati nzogenda ejo cyangwa nzogenda hirya y'ejo cyangwa nzogenda mu ndwiza sadepa na wewe cyari kizanditse ego kabisa ndumva ko ngerageje kuraba benshi ariko barijukira Dubai cyane ariko kandi ndumva cyaka kumenya umuntu ashaka visa
ni Dubai gusa cyane mu gihe yifuza kuja no mu bindi bihugu birakunda yaciye kuri mwe no kuvuga ngo viza ziratandukanye nk'ukeneye uja gutembera ushobora kurondera viza yo mu Bushinwa viza yo muri Qatar viza yo muri Europe ushobora guhigira viza yo kuja gutembera ego nka kuronda n'itike ujana ariko sinshobora kuguhigira viza y'akazi mu gihugu ntazi kondisire yo kugiye gukora akazi niyo mpamvu no muri izo viza zo gutembera hariho procedure bisaba nko muri Europe barakubaza situation ya bancaire kerekana situation yuko ni wagenda uzogaruka ufise imitaho ujanye uzocugaruka ibintu nk'ibyo rero dossier yawe iyo uyikwije ivyo ndagusabye iyo uyikwije uragenda gutembera ivyo biroroshye cyane mu gihe ufise konti bancaire yameze neza na cyane cyane les statistiques za konti yawe zigaragara zimeze neza byose birakora so je numbumenga hano hantu twohaza ariko hari ibindi bintu usanga abakozi bashaka kuva hano amaze gushikara Dubai azi ko agiye gukora delivery bakacamukubita ngo mukiyeri bo niyo ngorane amakampani menshi yagiye kugira ntabwiza ukura abantu rero umuntu urashaka kumuronderera ibintu ukamukora service kandi wayimukoreye neza ariko mu nyuma bikaza kurangira atishimye rero niyo mpamvu mu byo namanshiramo ndashiramo honest ndavuga yuko abantu bakwiye kuvugisha ukuri nimba umuntu umujanye mu kiyede ukamubwiza ukuri uzocakarika ibiri yashu nyinshi hari kirima nyinshi witegure kuzokora ukamubwiza ukuri ibyo ugiyemo nibi witegure hakiri kare niyo mujanye muri delivery na delivery hariyo ingengamizi no kuvuga ngo intambamyi nyinshi uzi kwanza gutwara kubera Dubai nimba bamenye kunyonga imoto ngaha mu Burundi Dubai so Dubai ugiye kunyonga uhagaritse moto ngaho hatari kure n'amategeko ni fine rero shaka kuzisanga muri 50 miliyoni dolari ya fine wagiye uracibwa niyo iyo fine mu Burundi wowe uzorari yakuye niyo mpamvu rero ikintu cyose birasaba umuntu kumubwiza ukuri akagenda yiteguye akagenda zitagiye gukora n'ivyari byo nk'ubu umuntu aje kumubwira security siyo nk'iyo ngaha mu Burundi ukorera ahantu hari kamera ushobora gutora akantu ukibaza ntibakubonye ejo ukacifungo usanga ni abarundi benshi bafungiwe Dubai bivanye n'amakosa bakoze kubera ko batabwiwe ibyo bagize rero hano n'umuntu akujana aho atigiye kujana mu kazi aje kujana Dubai aje kujana ahantu bita kuri Mendebe bakora abakozi rero Mendebe mujama mwibarabara mukora mwibarabara umva uri yuja ni yuva usanga yaraguhenze ariko yakubwira hakiri kare ati ndakujanye kuri Mendebe wanashima kuri Mendebe bahemba na menshi usuma mu makampani kuko ntanzo baba kurihira nta njyana ubu nta kintu kimwe rero bako biragira mugabo ingwane za guhaba urakora amahero bakora nk'indwi yose uri kurakora yari hinzi ariko mu iyo ndwi yose ugacumana nk'iminsi 3 utari kurakora sanga yamana yawe yose yagiye uko nyene nico yamajije anijana urangishiye umujyana kabisa iyo bishitse mu karungika abakozi hari ya canka abarundi muhora bishika mukabahamagara mukababaza ukuntu biko biragenda ukuntu bikorwa biko biragenda bivanye n'ivyo mwabemereye mumbe yuko byaciyemo mbo jewe ndungitse umukozi tukuma group nakire group y'abakozi manze kurungika nk'ubu nawe umunsi nakuriti kugende Dubai nzokubwira ati ngiyi location genda mu bakozi banje ubavugisha kumbure nje guratike ngaha ucuma kunkaje wogera ariko ari ibintu byo gura amazi usanga ari ibintu simuseto ugasanga umuntu arakubwiye ngo ndakutwara ndakugure umugure tike gacha ashira ko naye bimeze gute ngaye bana ako ni iyo ni business usurabizi no kuvuga nanje ndabikora ariko itike wenda kurabira mu mashini none inzu bayipaye kuri gusa no kuvuga ngo hari impapuro narishe muri leta no kuvuga ngo jewe uje ndakubwira ati itike iri kuri $300 je nashaka gusaba tuwasaga televiziyo nkayenza ko nka 20 cyangwa 10 kugira ngo nanje mpemba abakozi urabona bisaba abakozi benshi nta kindi kintu kabisa nuko arona n'abantu ba Dubai bababwiye ati genda mutukurire ikintu banacheka ko mufseto wa maajabu unamwambia nitafutie kitu kwa Dubai kama ni hali kadesa mimi nakachambira ngo ni truas ariko ni fresh ni maisha so tubwire ikirere abakozi batatu muri kano kanya ico tuzi ico nababwiye yuko ari mu rubirizi ko ni kote ariko ni kote tenga ego kote yo hepfo ni rubirizi kote yo haruguru
Tenga turi kuri station neza na neza urenganye mu kabare kwa komiseri ukarengana ahantu bita ku mpene urenganye ahantu bita ku mpene ebana tuhabona kuri station kabisa tubona ahantu hejuru handitse Benezer cyane Honest Group tubona ko ni nimero ni muri station tugise ndani hama ucuza bakwakira ndazi ko Rubirizi Tenga Carama mwese nibaza ko atahandi muje atari ngaha kwa Moses kugira tubandanye kugira iki gufashanya Moses arabafasha mu kubakorera dossier buri kimwe cyose namwe mukaza mukamwitura ndetse akabafasha neza cyane ibintu bikarangira neza cyane tubwire ko abakozi basati kumwe kano kanya cyangwa abantu basaba bagukurikirana tubwire abantu bose yuko zana mugenza azane mugenzi we kubera ngaha ni muri Nyabagendwa nta manyanga ngaha dukora icyo tudafitiye experience naco dukora muze mwese tuje kurondera ubuzima hama tugende kandi twibuke kuzokora guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi cyatwibarutse kuko ni igihugu kiri cy'amata n'ubuki kimeze neza kandi nkawe Starboy ndabona nturava mu gihugu cy'u Burundi ushima uko ameze neza kera agiye Uganda na Natasha mani wowe agiye gutembera cyane umufluencer wa mbere amaze gufata indege mu Burundi abandi ntibarazifata arabasize wewe waragiye boss Natasha kujanye none numva ko abandi nabasize yagiye gutembera mugani uragenda hano mugiye gukora akazi ngeye kumara imyaka 2 3 sinagenda ico goye no muri Kenya nagiye numvita kadiri kindi bimwe cyandagaruka bisigura yuko mu Burundi harameze neza hararyoshe aka kayaga wumva nta gihugu na kimwe uzogasanga ahandi ni gupambana muzee ahandi ni gukora bakubwira ati igihugu kitarimo nyoko muzee urakora karibu rero dupambane muze turondera amafaranga muri ya vision ya 2040 2060 dufite ibitaje byinshi ariko mu minsi iri imbere hazwara aba diaspora benshi b'abarundi batanguye kuza ni benshi ubona bagenda ari benshi niko bazogaruka baza ko kiya gitigiri mwarungise ejo bane bangana nabonye ifoto uri kubona abantu twarungise abantu 18 bari abantu 18 mugabo nabo twarungise ejo ngo mu yindi mwese yage tunka 10 8 batanu 20 bisade ikibazo cy'abarundi batwara za kawunga ibitoki n'ibindi byinshi bitandukanye biracemewe cyane ko numvise amakuru ko ubunye bitagikunda ko umuntu atwara uduharage iki n'iki no kuva kuri airport yacu y'u Burundi kuri Melchior Ndadaye birabujijwe gutwara ikintu kitemewe n'amategeko abatwara za kawunga man rero nabo bantu nibo bacafuze igihugu cyacu cy'u Burundi uzinda kubwira ikintu kimwe Dubai bamaze gufata abantu benshi bakora amanyanga bararaba ati aba bantu bakoze amanyanga bava mu gihugu cyacu ni hantu cyo wumva ati igihugu ikintu turagihagaritse baba baravye abantu bafunze abantu bamaze gufatira mu manyanga niyo mpamvu cyo wumva ati igihugu tabaye turagikuye ku bantu baza Dubai twemeye ikindi nk'akaro rero twe twapana n'ama Nigeria Dubai Nigeria umunyagihugu wa Nigeria yemeye kuja Dubai aba Nigeria kandi nabana barakora ibintu bya fake cyane baranicana gose hari umukora ikosa atora umupanga sasa rero niyo mpamvu rero bakubwira bati ngaha kuri airport yacu Burundi barasuzuma bafise n'ibikoresha amascanner ibi navyo vy'ibitoke ufise nk'agatoke ushire mwene wanyu birimo amafaranga ufise nk'agatoke ushire mwene wanyu ugiye afungure ari nk'ikiro kimwe cyangwa ibiro 2 nta ngorane bisabutwara Kenya hari abantu bagenda kugira business kitwa birazimvye hariya ego birazimvye kabisa nuko so abakozi ba Star TV nibaza ko contact nayo babwiye nk'ikingira ngaha ahanye kumbure urashobora kubisubiramwo ariko nabazonca kugira ndabahuze n'uyu ntacyo twaye ariko ashobora kudufasha gusubiramo kuvuga ngo ngaha iwacu nimero yanje ya telefone urashobora guca mu mbuga zitandukanye ugaca kuri Facebook ni Ebenezer Moses YouTube ni Ebenezer Moses Burundi TikTok Instagram na YouTube hose ni Ebenezer Moses Burundi ariko nimero yanje ya telefone 31 73 cyangwa se butanteye 408 660 limitere ni 31 73 78 inimero yose umiga ko kwizo urantora mu gihe bamboze kwizo zindi mbuga ikigira gatatu cyanyuma bashaka gukoresha amaguru hano ndafise telefone ukaza mu Rubirizi kuri station hampande ya Numangende beshi kuri Numangende barahazi Numangende ni turabana urenze Numangende ucubona station Rubirizi muri station nyene ndani uca winjira indani muri station ucubona hejuru ivyapa vy'iwanje vya company yanje karibu muri beshi
dutezanye imbere murakoze. Ku bantu nabo bashaka kurungika ibintu Dubai kubera ko no munsi hari abarundi hariya bashobora kuvuga ati nubwo twahise Dubai bashobora kwitura kampani kanaka turungikira nk'ibintu kanaka yaba imizigo yaba impuzu byo kwambara ikindi gusa ibintu byo murabikora mbo haba Dubai haba China ibihugu byinshi ufise utuntu ukeneye kurungikayo bazoba kwitura ndetse utuntu tungana uko hajya duha dufise abantu bajayo bagenda batujanye ico duha nimero ya telefone y'uwo muntu gihugu arimo ukaduha na adresse yahaba hama ivyo bintu biramushikira ego kabisa. Nuko abakozi ba Star TV murabizi ko je banyita ntacyo ndabajyanye kabisa, ubundi je mfungure nane manifuza ko namwe gufungura, so make sure ko amaze gukora support kuri Star TV. Ariko kandi ndakubwira ati ana makuru batari mu ivumbi, hari abantu batwara abantu hanze bakubwira ati duhurire mu Kamenge kuri 13 $300 nagukorere dossier murahuye niba namusanze no kuri office namusanze ukazi kiwe bakubwira mu mafaranga ukagenda mu gahoro ukayamuha, niba kwibejo ntuzushyura amaso turirire ngo bagutwaye amafaranga. Ejo umuntu mugiye guhura kuri 13 nta adresse y'uzi ego irevre ramuzi abayesura nubwo bamuzi na nyirashobora kukwiba. Turafite abantu b'amabibwe n'abagenzi babo, ariko mu gihe umuntu afise akorera ibintu byo yavyuguriye official akaza abategetsi bakomakomeye hano kugura bino biro bisigura ko ibintu nyene biba bizwi. So tuze turi benshi cyane, contact yazitanze abantu mushaka kujya Dubai muze muri benshi, nanjye umwanya ndashobora kugenda ndashobora kugenda kugira Mario nkindi rimwe cengaruka cyangwa abangaba banungike je kuri abakozi barungitse hariya ndabavugisha amadene ndaruka, byose birashoboka. So Imana ibahezagire cyane mwese mwashoboye kubana natwe mumbura amakuru nashatse kubashikiriza uno munsi, ubutumwa bwiza nashatse kubaha uno munsi. Nubwo Imana ibahezagire cyane. Thank you so much.